amahoro y'Imana abane namwe gusa turabakunda. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. Ndikuvuga ngo hano ndi ahantu habiri. Nkuko ubwa mbere nari nabivuze. Ndikuvuga ngo ubwa mbere hano ndi kuri YouTube, ndi kuri na Facebook. Ngarutse kuri live. Mwihangane gatoya ni ngaha niturije. Ndi hano niturije, Imana ibahe umugisha. Abari kuri YouTube nakeka murambona kuri YouTube hano, ariko hano ni kuri telefone ndayegereje kugira ngo amajwi yinjire neza. Hano murakoze. Hano kuri Facebook barambona neza. Ndakeka ko kuri YouTube utambonye neza, kuri Facebook uraza kumbona neza. Okay, nivyo ndi kuri Facebook. Amazina namwe ni Chimamanda Moses nyene. Chimamanda Moses. Now, hari ikintu nagomba kuvuga gatoya hano. Hari ikintu nagomba kuvuga gatoya. Ngomba kubabwira. Hello, we Iranku, uranyandikira hali hano ndakubwira Iranku. Uranyandikira hali hano ndakubwira. Uranyandikira hali ndakubwira. I have something for you. Uranyandikira hali hano nkubwira uzobukoze. Uranyandikira hali hano nkubwira. Please. Irankunda, please. Okay. Now. Yende hano mbona mpengamye negamye ngaho, ariko ari kintu kubabwira. Ikintu ngomba guheraho nico iyinjiji. Ico ngomba guheraho nico iyinjiji y'umurundi iri muri Amerika bitwa ngo ni Eric Nyandwi. Niwe ngomba kubwira. Hama co nongezaho n'abandi bantu bose ndabashira hamwe muri rusange bafovya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Genda gushira mu bose. Yaba mbahayagaraza kuvyumva n'abandi batandukanye baraza kuvyumva. Genda gushiraho bose. You guys, mwebwe muri number 1 mugomba intambara. Muri number 1 muvyura intambara. Muri number 1 muzana kajagari kwisi. Ntabwo ari kubahenda. Murantunga hano. Ntabwo ari kubahenda. Ngo kirazira ngo kwihangangwa abantu bose na muri number 1 muzana kajagari mwisi. Muri number 1 muzana ubwicanyi mwisi. Reka mere gucambere. Mere gucambere. Kire kintu ngomba kukibaza abo ababirigi bisa abahutu. Kino kintu ngomba kukibaza abo ababirigi bise abahutu. Ntabwo ari bose. Buryo ubwenge biratandukanye. Ni nko kuvuga ngo umuyahudi, umunyamerika arazana bino bintu bya politike, amadini, ibiki byazanwe n'abazungu. Uyu munsi twabijemo byarafashe. Nivyo je ngomba kubabwira mwebwe. Reka basha kurunza hari ibintu mbona hari umuntu nandese ngiye ntwenga. So muri mwebwe hariho impamvu nabivuze mpereye kuri kica Eric Nyandwi. Bamwe abantu muzana amazuru muri mwebwe. Muri mwese nagomba mumbwira umuntu afise izuru ryiza rifitiye umumaro igihugu.
cyane babwira ikindi muri mwese muri hano ndagomba ndabaza umuntu afise izuru ryiza rigiriye umumaro igihugu ambwira kiretse ibijuju n'imesero umwe wenyine afise izuru ryiza rigiriye umumaro igihugu ambwira mwese muza hano aba mbahayaga ndamuvuga muri ndire gato ndamuvuga mubanze muzanire ngo ba Eric Nyandwi ngo n'abarundi bari muri Amerika baza ngurumva ngo mu Rwanda ngo bagira ivangura ngo abahutu ngo babashira ku ruhande ndakigeraho mubanze mumbwire muri mwebwe ufise izuru ryiza rigira umumaro igihugu muri mwebwe yaba jewe yaba Eric Nyandwi turi n'amazuru manini murabe ubukene uburundi burimwo ibura ry'igitoro ubutare amabarabara adahari indege zidahari ibiki bidahari yaba jewe yaba Eric Nyandwi twitwaza ngo ivyo bwangu Rwanda ngo rurimo ngivangura ngo y'ubwoko ngo ubuhutu n'ubututsi mbwira jewe na Eric Nyandwi aya mazuru yanje twayamarishije iki mumbwire iterambere uburundi bugeze ko bwitwaje amazuru mbwira kigitoro cyabuze mu Burundi mbwira muri mwebwe amazuru maze kuzanisha igitoro kiretse uburofa bubarimo ubuhutu ubututsi ubucuju n'ubujiji bw'abantu baciriritse hanyuma ikindi abo ababirigi bisa abahutu waje mudakunda kwiga ndabaza abo ababirigi bisa abahutu je ntabwo murimo ngo kwera ngo ndabikunda ngo ndabifana no ni kubera yuko mwege murimwo iyo ideology yabagiye mu mutwe abahutu ndiko mvuga afatiye kuvyo mwege mwishiramo waje abahutu muri mwebwe batagomba kwiga ndabisubiramo waje abahutu muri mwege mutagomba kwiga ndagisubira mu kandi muri mwebwe mwita abahutu waya mutagomba kwiga waya mind izabitwa abahutu every day every time it ends mind izanyu menga n'izabana why yitwa ngo ni Eric Nyandwi ngo ari muri Amerika ngo ni umurundi yabonye abadepite ngaho mu Burundi ariko bavuga ngo ntibakeneye amashuri ngo ni bisanzwe araza arabishikira why abo ababirigi bisa abahutu every day mind yanyu yama iri so cheap why muri mind zanyu buri gihe ni misiba proje zanyu ni misundo proje zanyu n'amasazi proje zanyu ni nkende proje zanyu ni mbeba proje zanyu ni fuku proje zanyu ni siha proje zanyu ni misiba proje zanyu n'ubuyabo proje zanyu n'ubuki iyo buri muntu mu burigi yise umuhutu yumvise amashuri nibisanzwe erega amashuri ntacamaze and then ngugube kuba umuyobozi that's why muri mandi zanyu mwama muyumvamo kwica igihe uri useless wamugomba buri gihe kwica umuntu afise akamaro n'abantu mu amashuri ngo ntakenewe ngo amashuri ngo ntibayagomba ngo nakera ngo bari babayeho ata amashuri every time mind abo ababirigi bise abahutu kurima ibiryo all times mind zanyu ni ibiryo
mugomba ibyo ibiryo every time ibyo mugomba nibitsina abagore abakobwa byonyene niyo projet ibari mu mutwe because ibintu byose bibaranga nivyo mbona nta bindi ibintu biri mu mutwe yabo ababirigi bise ngo abahutu nukwama mugwana every time. Uyu munsi abo duhanganye n'ahakumbuga nabafise ngo amazuru nkanje hakuraba ikibazo uburundi burimo ikibazo igihugu kirimo ibibuze mu gihugu Chimamanda yabaye umunyarwanda Chimamanda yatise umunyarwanda Kagame kubicucu Kagame arabarenze Kagame ivyo agomba nivyubaka igihugu Kagame ivyo agomba nivyo gushikana abanyarwanda ahantu Kagame ivyo agomba nivyo gutuma abonwa neza Kagame ivyo agomba no guhimbira imirimo abanyagihugu n'amazuru mu Burundi mu Rwanda urumva mu Rwanda hari ivangura byonyene nivyo murimo nk'ibi bya Eric Nyando nivyo murimo mbere hariho abantu gabaza tuganira ngo urumva ngo impamvu ngo hariho ngo abahutu ngo beshi ngo batize ngo urumva ngo mbere ngo abatutsi ngo barayoboye ngo bituma ngo abahutu batiga bicucu imyaka 20 irashize muri ku butegetsi n'ubu babahutu baraca koronezwe n'ababatutsi ejo bundi ndabira byaje avuga ngo urumva ngo ni mwize musubire kwishuri ibyongereza mwige mwashira mu nama shinga amateka musize abo muzi ko batize n'ubu niba abatutsi n'ubu nibo amashuri yarononekaje n'ubu niba abatutsi iyo mubuzi ico mukora stop kugira ugwitwazo mu bandi. Listen, muri twebwe abantu twagabirwe ubwenge butandukanye twese turashobora kwishara hamwe tukigishanya waba wiyemera ngo urumutusi cyangwa waba wiyemera ngo urumuhutu twashobora kwishara hamwe tukigishanya jewe nka kwigisha nawe kwangisha apana kwitwaza amazuru ivyo uburundi umunsi bikeneye amazuru ivyo bikeneye n'iterambere uyu munsi ko bamwe muri mege mu mukora amazuru ngo urumva ngo hatwaye ngo umuhutu ngo mu Burundi ntabahutu bagowe ibi bitoro birimo bibura aya madevize arimo abura iri terambere ryasubiye inyuma ntabwo hayoboye abahutu namwe bamwe muri mege migira ngo abahutu mugorowe mu bandi ntibariho kumbe ko umuntu ayoboye n'izuba ko bamwe muri ikibazo haba ikindi cya kabiri haba naho mu Rwanda bitwa ngo aba babirigi bisenga abahutu ngo bari hanze y'u Rwanda baguma basubiranamwe baryana barangiza ngo urumva ngo u Rwanda barimwe baryana mwe muzoguma muryana ngo mwiyubake muzokwiyubaka ryana iyo bibananiye dati zuamuca mufata imipanga bakoze bibananiye bamwe muri mwebwe now maybe ico kiraheze uza kumbaza ndaza kubivuga hanyuma tugaruke kuri Mbahayaga murakoze tugaruke kuri Mbahayaga je ndamwuba as pastor Mbahayaga ndamwubaha nk'umuntu yakoze ibintu bikomeye dukorera hamwe mu kugwanya bya bibwa bya muri byo ba profete but uku gusesangura u Rwanda ubwo mutekereza yuko abanyarwanda bazata umwanya wabo baza bawutera kuri mwebwe abarundi mutagira n'amabarabara ubwo murekeka yuko abanyarwanda bazata umwanya wabo baza kuwutera abarundi twege tutagira indege
ubwo murakeka yuko umunyarwanda azata umwanya wiwe aza kuwuta ku barundi batagira amashanyarazi amatara? Murakeka yuko abanyarwanda bazata umwanya wabo baza kuri twebwe dutondeye ibitoro bamugira umutwe ndabitahura mbahaye agatenge nka jewe mu mutima ntabagira ivangura yes kandi iyo perezida akugendeye rimwe na rimwe ntiwareka kumusapotinga but dusisangure ivy'uburundi yaba mwege yaba mbahaye dusisangure ivy'uburundi ibiduhanze su Rwanda ibiduhanze buri mu Burundi barumva Paul Kagame ni watumye amabarabara y'u Burundi aba mu mwanda mugire murabe ahantu hose bakameye n'umwanda aho bakameye n'umwanda muri vire n'umwanda mu muji n'umwanda amazi aciriritse ibitoro byarabuze amabarabara yarabuze amazi yarabuze ibi amatara yarabuze amashanyarazi internet yarabuze barangiza ngo ariko basisangura ivy'u Rwanda ivy'u Rwanda nivyo biberagishinga mwebwe abarundi nivyo biberagishinga ndabizi ko mbahaye ari umunyepolitiki I know understand that but ibi turagishinga nivyo mu Burundi vugira abarundi babuze igitoro uyu munsi abanyarwanda barimwo bakora hariya barimwo bazana amamodoka akoreshwa amashanyarazi barimwo bazana amamodoka adakoresha igitoro twe natwe abantu barimwo bagwanira igitoro mwarandira ngo usesangura anga ivyo Rwanda ngo urumva ngo Kagame ngo yakoresha genocide ngo as a business fuck you business business what kubera ko be muri mwebwe mwaburaniwe mutuka Kagame ngo akoresha ngo genocide as a business because you mother your father atapfuriye haryo that's all reason ngo abikoresha as a business abapfuye barapfuye mwabicucu mwe bajya bapfuye zani impene zapfuye sabantu bapfuye ngurumva ngo nabatutse ngo babikoze muri abasazi bajya bari mu ntera hamwe barabaki muri ko murara bari mu ntera hamwe barabaki ngo niwe yabiteguye ngo azana ngo agajana ubwica ndiko bari ku butegetsi nibo barise ngo Kagame ngo nazafata ubutegetsi ntibari bahari ko muri banki y'u Rwanda listen reka mbwire kiro kintu cyanyuma kugira ngo intera hamwe zive mu Rwanda yasize muri banki amafaranga yose ziyatwaye ngo zizogaruka zigwanya mu Rwanda Kagame yari yubatse namwe muri muzezeta mu mazuru ivyo kwitwaza ngurumva ngo haraho ngo abatutsi ngo baratwicana nuwo muvuka ndarakwica nuwo muva mu ndimwe ari muri family arakwica turetse ngo ubututsi n'ubuhutu umuntu waza gutora mu nzu ngo ndagutwaye ngo ngende kugupfunga ata mpamvu umuntu yo gutora ngo ndagutwaye mu nzu ngo ngende kukwica ata mpamvu bamwe muraza ngurumva ngo Paul Kagame ngo yishe ngo Kizito Mihigo fuck you uri so dumb very dumb ngo yishe Kizito Mihigo ngo murazi ko Kizito Mihigo yari nk'umwana wa President Paul Kagame murabizi igihe bagenda kumuburanya yaravyemeye bandi because amahera na Yuda yaragambaniye Yesu amafaranga agoma ngakuze ijambere baramuharira bati ntuzove hano kubera bwa bujiji ariruka ngo have ngasohoka igihugu nta muntu areka mirukako indirimbo bazikora ukuri kwame yarasohoka ukuri kwame yarakora business ukuri kwame yarakundana n'abantu ukuri kwame ubwo mwibaza yuko ribu yamwiruka ko n'inkoni ngo ngo Kizito Mihigo ngo tukubite efite yani mu gukubitwa bate baraza abarangaza amazu ngo Kagame ngo yanka ngo abantu ngo niwe ngo yishe Kizito Mihigo yaremeye ibyaha bamwe muraza ngurumva we nguri kicucu ngo ntabwe ngugira okay tubijane Burundi ninde yishe Adolphe Nshimirimana ni Paul Kagame president w'u Rwanda uwishe Adolphe Nshimirimana uwapfunze Bunyoni yakoreye igihugu ni Paul Kagame
ko mwe musara uri gihura mutwe nimwe muri gihura mutwe ubu Petero Nkurunziza wibaza yuko yijyanye uko asa Musa yishwe na Paul Kagame ntuza uri batanguranye umugambwe na ndamwe bagiye batanguranye umugambwe na CNDD-FDD nimba bamwitande Rajab yirukanwe na Paul Kagame ntuza safisha yakorewe abasenere mu Burundi ni Paul Kagame yaje kubica kumenga nimugira ubwenge mu mutwe mugene hano kuri Ingabire Victoire bamwe muraza ngurumva ngo Ingabire Victoire ngo bamwase ngo kubera yuko ngo numuhutu muri abasazi ubwo mu Burundi ubugwasa baramwasa umugambwe ubugwasa ejo yaza ngo arimo yigisha ivy'umugambwe ngo arimo yigisha ngene umugambwe wakora mwebwe mu Burundi mwamwemerera mwebwe mwamupfunga gwasa mu Rwanda ariho mwumva yuko bakubwiye ngo ishaka ntabwo ryemewe mwumva baca bareka ngo agume yigisha ibyo agomba. That is how ubwenge bw'abitwa abahutu niho bupfiriye kuko ntimuzira amategeko. Ejo bundi narabonye ngaho mu Rwanda barubatse ama etage, ayo ma etage bayagabira abantu. Haje umutamu umwe w'amazuru nkanje namwebwe bamwe ngo none ngo kuva kera ngo nta ma etage twabamwo ngo ibi ngo bidufashiki. That is how ubwenge bwa mwebwe beshi b'amazuru manini niho ubwenge bugarukira buri so limit. Buri limit. Abandi barimo bashima bati mwakoze kuduha inyubako twashimye. Namwe uwo muzehe mwaramubonye, iyo video mwarayibonye, iyo video y'uwo muzehe wo mu Rwanda mwarayibonye ngo kera nta mazu yarariho twari tubayeho, ngo kera ngo nta ma etage twari tugira, ngo je nakuza ata etage urumva agomba kuguma muri ya mazu hasi. That is how abo ababiligi beshi bisa abahutu batekereza. Ibi nizo mentality dukwiye guhindura iwacu mu gihugu mu Burundi. This is not a time yuko abarundi yabamba hayaga y'ababande dukere kuza ngo usesanguranga ibyo Rwanda ngurumvanga abanyarwanda ngo bankabango bakone. Turabe ivyiterambere bakoze natwe tubikore hagira aho twigeza. Ivyo ni ivy'abarundi bakeneye. Nayo Paul Kagame ntabugwa mu izina. I speak this again. I say this again. Paul Kagame ntabugwa mu izina. Ndabisubiyemo. Paul Kagame ntabugwa mu izina. Ubwo burofa muri mwe araburenza. Too far. Ni nkuko umuntu yaba afite imyaka 40 akagaruka gukina n'umuntu w'imyaka 2. Imyaka 2 iyagajeje u Rwanda biramaze. Twebizodutwara hafi imyaka amajana yo 2 kugira ngo tugire aho Rwanda rugeze. Hano reka subiza umuntu macho nirangiriza. Uyu muntu ngomba gusubiza hano no muntu hazanye ifoto y'umunyarwanda nimba bamwita Kofi, nimba ari Kofi hano ndamubona ngaho barizanisha amafoto nkuko umenga bakunda abanyarwanda cyane kugira ngo berekana ko Kagame ari umuntu mubi. No mu Burundi birahari. Mu badepite nta muntu wabona avuga ngo mu Burundi hariho ubusho butazwi. Ubwo busho bufungirwamo bande hano rindira mu amazuru manini baraza wowe uri kigugu umwe nimwe muri bigugu. Je ibintu ngwanya ni vy'amazuru ni ivangura. Nimba mu Rwanda hari umuntu yakorewe ikibi na politike no mu Burundi birahari.
na wibaze ko nagana mu Rwanda ndimo nitambukira nikorera ibintu by'iwanje umunyarwanda gatete kasona mu yose ngo ngoro umuhutu ngo w'amazuru manini ngo reka nkunike no mu Burundi ari mu Burundi tubivuge umuntu yaba ariko aragenda ngo yitwa ngo umutusi ngo reka tumunike atakintu wakoze ivyo bibaho ibimangiriza nguruma ngo Kagame ngo yishaba nukubera ko mege vyabananiye kora nkawe murabikomeza atera imbere kora nkawe murabikomeza atera imbere problem mugira ubwenge buke mutwaga umwanya nivyo mu Rwanda yaba mwebwe yaba jewe yaba Eric yaba Mbahayaga reka tuvugire Uburundi ivyo u Rwanda rwagezeho tuvyemere tuvyige twebona nk'abarundi dutera imbere hagira ahantu tugera gusesagura ubuhutu ubututsi babara bitufasha iki twebwe bidufasha iki bitungurike bidufasha iki mureka dupampana n'ivyo mu Burundi ngivyo ngabanyamurenge ngurumva abanyamurenge batugiziki abanyamurenge baragowe wibaze ko abanyamurenge baziza kumviriza ngo umurundi ivyo barimo barabizi wabanye ko abanyamurenge bari mu kibazo gusumbya ico abarundi barimo nidupamana n'ivyi Burundi dukamwe n'ivyi Burundi ngo gusesangura ngo ivyo Rwanda nimba ari biboneka bigaragara twabigiraho munga tubigizaho nitubwire nk'abantu bagomba kuganira nyine nk'abanyamakuru mu bintu bisanzwe mbwapana kuza gutaba kubivyimba y'abantu bapfuye ubona nk'uyu munsi abanyarwanda benshi bavuga ngo reka ngo bareke ngo abitwa ngo abahutu ngo bayobore ndabizi nta vangura rihari me baracari n'ubwoba nukuri ndarahiye yaba Kagame Paul Kagame perezida w'u Rwanda atari umuntu muzima yubamara abitwa abahutu he try uyu munsi turabona abantu benshi bemera ko bishe abahutu abatusi ukabona biswe ababirigi biswe ngo abatusi bafise umutwe ngaho basadutse inkovu yaramenetse ibi byaramenetse ukabona Kagame yarahariye abantu barasohoka bakazavuga bati mumbabarire jewe nije nagutemye igipanga but you stupid as Burundians okay Paul Kagame nuko hataje umuntu ameze nka itirere yari kuba aswitko yari kubamara mwese kabakura abo mico ngo mubwoko bw'abahutu yari kubamara mwese ivyo mwakoze murabizi igihe muri abarimo baje mu mabarabara ngaho bavuga ngo turi ngabahutu ngo imipanga imihoro muri izo za kamera muri nazo abarimo bagira imihoro bamarika hejuru bazibira amabarabara batemagura abantu barabaha bakiri bari mu amazuru manini harimo abana n'abakuze uyu munsi twereke n'umwe mwebwe mitwa ngo n'umuhutu ari mu mahanga canke ari mu Rwanda abereka inkovu avuga ati n'abatutsi banemye fuck you twereke n'umwe abatutsi barisha abahutu bikovuga mu Rwanda twereke n'umwe afite inkovu mu mutwe aho yatemwe avuga ati aha n'umwe natemwe n'umutusi uwa kabiri ati natemwe n'umutusi uwa gatatu natemwe n'umutusi uwa kane natemwe n'umutusi twereke n'umwe jeje ndabereka bitwe batutsi benshi batemaguwe ngo n'abatutsi ngo bagenzi abo babatemaguye listen uko gutamba kumuvyimba umuntu yapfuye that is why muri mege mutazo kugira muronka amahoro. I swear to God bamwe muri mwe muzoguma mwangara that's like gahini muzoguma mwangara like gahini that's why rimwe muri mwe nivyo muvuga
ni ivy'abantu bafite ikibazo mu mutwe. Yana iyaba je muje fise ivangura nari kuza ndefaninga abantu rabaje wende umuhutu nimo ndefaninga abahutu abahutu what uwishe yarishe ife jewe ntiyishe nta mpamvu yo kuja kudefaninga uwishe. Ife jewe nishe nta mpamvu yo kuja kudefaninga uwishe ngo dufise amazuru hamwe. Fuck you, amazuru hamwe for yourself. Amazuru hamwe umuntu yakoze amafuti ngo mushigikire kubera ngo dufise ngo amazuru hamwe. Amazuru hamwe amazeke mu gihe umuntu yakoze ikibi. If na unubona umuntu yakoze ikibi akuyitiriye bigwanye bamwe murabaza ngo urumva ngo abahutu ngo tuvugire ngo abahutu okay na murabona abiyise ngo nabo nyene yo bari mu bagize igihugu ngo mu Burundi murabibona abatizi nibo barundamwe abatizi ibiturire uko batizi ibyo bashira imbere n'amazuru isubira nyuma ibyo bashira imbere n'amazuru ibitoro ntabyo ibyo bashira imbere n'amazuru amababara ntayo ibyo bashira imbere n'amazuru ibikorwa remezo ntabyo ibyo bashira imbere n'amazuru internet ntayo ibyo bashira imbere n'amazuru amashanyarazi ntayo ibyo bashira imbere n'amazuru himiraje himiraje wese mufite imipanga kandi shura mushira imbere imipanga. Ndazi ko bamwe muri mwe muzi urucima amanda umupayu ni mwebwe. Thank you. Umupayu ni mwebwe kuko mege hakute ibintu by'iterambere mwitaye ibintu by'ivangura. Hari mwene wacu yanditse ngo kuri Facebook ngo umuhutu. I do not care whatever. Umuhutu what? Wa uri mu nda urimufatira ubuhutu guki kandi bwo bubesira mugira mwebwe. Ubuhutu niki? Ubuhutu nizo. Ubuhutu n'umutwe. Nuko abantu baremwe mu buryo butandukanye ababirigi bakatuziramo ideology y'ubwoko dace bitwonona. Ubuhutu niki? Uri mu ndaba jewe ndo umuhutu kubera iki? Kubera niki kikwereka ko je ndo umuhutu? Iki mbwira iki mwe mwabigogi mbwira iki mbwire cyo uri kurandabira muvuga ngo je ndo umuhutu iki what the fuck kabizura niki? Kubera hano turi muri Amerika hari abafite amazuru manini asumba ya yanje waye batitwa abahutu. Hari muri Amerika dusaba amazuru mato basumba yo yiwawe waye batitwa abatutsi. But idiot we nguri kijuju nguru umuhutu biki uri umututsi gusa ndemera ko abantu twaremwe ugutandukana. But reka nakivuga nagisubira ni bake mu b'amazuru manini bashoboye kuyobora. Sizi ko mucumvise ni bake mu b'amazuru manini bashoboye kuyobora. Hari ukuntu Imana yaturemye abantu gutandukanye nuko abantu mugabo twese tukuzuzanya. If you uri n'amazuru manini muri wewe ukiyugurura, sibize ko mu amazuru mato bose bari n'ubwenge.
harimo n'injiji bamwe ukiyugurura uri n'amazuru manini ugahuza na bose ugasamana na bose kuyobora wabishobora. Hari ukuntu Imana yaturemye utazopfa ubihinduye n'umunsi n'umwe. I swear to God, I swear to God, hari uburyo Imana yaturemye. Hari abantu b'ibibaraga, hari abantu b'ibikomezi, hari abantu bonze. Kubera ko Imana itaturemye twese turi n'ibigango. Gende n'ibigango, ntabwo mbeshe, gende n'ibigango. Kubera ko bamwe muri mwebwe Imana itabaremye nk'ibigango nkanje. Bisigura ngo tugayane, no, turuzuzana. Je hari ibyo ushoboye, we hari ibyo ushoboye, ivyo navyemera. But ni nko kubona mu bazungu n'abirabura. Uyu munsi wewe uri umwirabure, genda muri Amerika uteranye abanyamerika turaba. Uyu munsi ushaka uyorore ubutare bwawe bwo muri Afrika ubujyane mu bazungu, wewe uri umunyafrika, genda uteranye abanyamerika turaba. Ntibakwemerera naho watwara ubutare. Mugabo umunyamerika apfa kuza n'umuzungu abwira umunyafrika ngo ica umuwundi mugenzi wawe, ica umuperezida mugenzi wawe, baca bamwica. Mentality. Mugabo gihe uwo mwirabure amaze kwigako abazungu batemera byose, nawe akaba nk'umuzungu mu mutwe, agahagarara bwa muzungu, ntabwo yakwemera kwica mugenzi we. Yabikora nk'uko abazungu babikora. That's why nababwiye ngo bamwe muri mwe you have to go down, wigishwe. I know ko bamwe muri mu amaraso yo kwica. Ndabizi ko bamwe muri mwe mwumva ngo uwo mwica uranyica, ntibizotuma muca mugira ubwenge, ntibizotuma muca musobanukirwa. That is why ubona benshi muri barimo amazuru manini bamara gusa ni kwica. Ivyo ubwoko n'ivyo barimo. Mga Paul Kagame we si vyarimo, kandi ndabikunda ivyo arimo. Nuguhuza abanyarwanda hagatera imbere u Rwanda. Natwe dugusamara abatutsi ika ukora ibiteza imbere igihugu, ugira ubwenge nk'umuntu agomba guteza imbere igihugu. Mugere muri abanyahe gwacu twitwaza amazuru, abanyabyaha ntabwo tubahana. Ibintu biribwa, ibintu bigera nabi, ubusuma buguma buba mu gihugu, agumara kajyaga, ntabwo duhana. Twarangiza turi n'ubwenge, genda muri mu Rwanda ujyana ubwo burofa bwawe, bazogutikura kuko bo bagomba ahantu bagera. Mwe namwe muraca muri amatiku y'ubwoko. Inama nshinga amateka mu Burundi, wowe uri umuhutu yobora, wowe uri umututsi yobora. Mwarangiza ngo urumva ngo n'ababirigi ngo babizanye, uracaburimo. Hakuvyiyambara ngo mubikure, uracaburimo. Kubera ko abazungu batemera ibintu abanyafrika bazana ngo babishire mu bwirizwa shingiro ryabo, wowe uracabugumizamo hutututsi mwibwirizwa shingiro ryo Burundi. Jewe bino ndabivuze kubera ko atahantu negamiye. Iyo bavuga ngo hari ahantu negamiye, navuga ngo reka mvugira abahutu, ngabo ababirigi nisa abahutu. I do not care ico waburi cyose. Ico jengira keya niterambere, ubutungane kuri bose, uguhuza kuri bose, ukwiyubaka kuri bose, ukubana hamwe na bose. Niyo bagirirwa nabi n'umuntu w'izuru rininiya cyangwa ritoya, ntuzahite wibaza yuko bose bakora ikibi. Umuntu yagukoreye ikibi azabibazwe imbere y'ubutungane.
ariko ntibizasigura ko bose ari babi, siko bizavuga. Uzaba ufite izuru rito aza kuyobore, wowe ufite izuru rinini aza akora ibintu bizima. Ufite izuru rinini aza kuyobore akora ibintu bizima, nabyo kwama mwicana nta muzopfa mushize aba amazuru mato cyangwa aba amazuru manini, naho muzopfa mubashize. My bro, jewe navuse mfise amazuru manini, ejo nzopfa. Nimara gupfa hari uwundi azovuka afise amazuru manini yikuvye inshuro zibiri kuri aya yanje. Nawe nimba ufite izuru rito, numara gupfa hari uwundi azovuka afite izuru rito gusumba iryo rwawe. Naho nogerageza ngo nice ngaba amazuru mato, nzoharinda mfata ndabasize. Naho nogerageza ngo nice aba amazuru manini, nzorinda mfata ndabasize. Kuko iyi si ya papa, si ya mama, ni y'Imana. Kandi kugira ngo jewe nawe tuvuke, ntabwo twarenze kubwira Imana ngo ngomba kuvuka ndi Umututsi cyangwa ndi Umuhutu. Yo yarabigambiriye iturema nk'uko ibishaka, iturema hari ibyo nibyo turushanya kugira ngo yiheshe icyubahiro, nitwiyemere twigishanye. Ifu waravukiye hano ku isi ukumva yuko izuru riyobora, uzorindira uzopfa, amazuru yawe uzogenda uyatwaye, turabe icyo yakoze. Ndihereje. We muntu wanje waza kunyandikira, hari ikintu bisa neza kubwira, nimba arinde hano nakubwiye ko hari ibintu bizakubwira, uza kunyandikira muri inbox. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ndabona hano kuri YouTube na Facebook banyandikiye, ndabona ko turi kumwe n'abantu barenga 500 hose, haba kuri YouTube no kuri Facebook turi kumwe n'abantu barenga 500, kandi nabashimiye gose cyane, Imana baho umugisha. Ndabahana kabasi cyo negera yandabizi cyane. Hano hari umwe ni wacu avuze ngo we ngurantangaza, ngurarondera ngo ibindi ngo wokora ngo kuko ngabo ubwira ngo nibipfu, nubwo wobisekura ijoro n'umurango, ijoro n'umurango, nubwo wabisekura ijoro n'umurango ngo ntabwo byo kumva. It is okay nabizana abantu batumva, it is fine, hari abantu batumva, ariko abantu bumva ibitekerezo turimo tuganira nta kibazo. Hari habaho kumva batumva nabo, it is okay, that is okay, it is okay. Rekana n'ibicucu bitarabona n'ikibazo cyo kemura ibibazo bihari, bakaguma biyumvira iby'amazuru. I know ndabizi cyane mugenzi. Jewe nibaza ko woba ngudakomeye ngo mu mutwe ngo neza, nombaza icyo ibi ni vya bicucu ndiko nababwira hano ngaha bizivangura. Nenda ba kuri YouTube naho ngo ni nabo barushe none. I know, yeah, ngo ni nabo barushe. I know, ngo pole ngubwira ibigoryi. I know benshi muri bo ndabizi muza. Imana gukomeze kandi ikurinde much respect. Murakoze cyane. Ndabizi cyane ngo muvugishwa ngo ntabwo yigera yubahwa iwabo. Ni si papa, I know that, ndabizi cyane.
nivyo thank you babwire bakumbe thank you ndaba hano gusa abanyarwanda dufite ubuyobozi bwiza batwigishije ko ivyo naco bimaze I know that ndabizi ubwiza okay okay hano hari kuri YouTube hano ndeba ndasubira hano kuri Facebook naho ndaba gato cyo mpita nangiza by'ukuri wavuga nuko ubwira ibiti n'amabuye turihangana turabizi Mbayahaga agitangura kuvuga ubutumwa yabikora neza ariko amaze gufata kuvuga ubutumwa akabihuza na politike yaciye yononekara pe. It's okay turabizi tugerageza so turavuga mu make turasika mu make we know you know kubera ko ibi turadishinga cyane buri mu Burundi ntabwo buri mu Rwanda so dukwiye kugira analyze ku byo Burundi cyane gusumba buri mu Rwanda because u Rwanda turemanya ko gwaturenze we know that wowe n'ukuri ngurakwiye ngo bwene gihugu mwenda abantu no muntu ndamusubize cye ndangiza kino kigoryi gitize ngo ndabereka abantu batize hano ngo ndabereka abantu batize ndabereke zanzije ndako nababwira hano hariho reka mvuge kari kigungu muka witangwa nambari tanga ishaka nambari tanga ishaka ndo tanga ishaka yanditse ngo wewe ngo nukuri ngurakwiye kwakwa ubwene gihugu bw'igihugu cacu ngo kuko nguracoza nikize no kwandika nguracoza ngo igihugu c'amavukiro cacu reka nabereke imbesire hano yenda babwire ko zini n'imbesire ndabereke imbesire ko je nazirusha amategeko ndabereke ko ndabarusha amategeko ibijuju yende ko nababwira ibijuju ndabereka ko ndabirusha kumenya amategeko hano niko yavyanditse kino kijuju nababwiye nyene ngo nimba ari ngo tanga ishaka ngo gikunda Burundi cyanditse ngo wewe ngo nukuri ngurakwiye kwakwa ngo bwene gihugu ngo bw'igihugu cacu ngo kuko nguracoza uratyoza apana uratyoza igihugu c'amavukiro cacu reka nabereke injiji mu ibwirizwa shingiro ngene havuga ibwirizwa nigeze nta hantu hamwe nariko mvuga ivy'ibwirizwa shingiro jewe oya ibwirizwa shingiro ku kanomero ku ngingo ya 38 reka ndahabasomera cyo twugara ndabereke iyo nabwiye ko dufise ibijuju bitigeze vyiga nka byabo ndabirabe yavuga reka ndaharabe nganda abasomera muhasome namwe ku ibwirizwa shingiro ryo Burundi ku kanomero ka 38 ndabereke ko zino mbuganda zarusha n'amategeko ibwirizwa shingiro ryo Burundi ku kanomero ka 38 reka muhasome ibwirizwa shingiro ryo Burundi ku kanomero ka 38 ndabereke impamvu zino mbuganda zirusha amategeko mugere kuri Google mwandike ibwirizwa shingiro ryo Burundi ku kanomero ka 38 36 39 39 genda kwibwirizwa shingiro rya 39 ndabereke impamvu zino mbugana zirusha amategeko ibwirizwa shingiro ryo Burundi ryahenguwe muri 2018 ku ngingo ya 39 haravuga ngo 39 haravuga ngo nta muntu numwe ashobora kwakwa ubwigenge bwiwe kiretse birekuriwe n'amategeko ubwene gihugu nabwo reka naraba yego hano havuga nta muntu n'umwe arakuriwe gufatwa cyangwa gupfungwa canke gucirwa urubanza kiretse mu bihe bitegekanijwe n'amategeko hano ndacashaka gatoya hano mwahumvise 34 haravuga ngo
nta muntu n'umwe ashobora kwakwa ubwenegihugu canke ububasha bwo kubuhindura. Fuck you bakijuju. Imbesire ngaho ngo zarize zitazi no gusoma. Cyera babwira ko nabarusha ngaho ubwenge zino mbwambwa zintukana. Mwavyumvise hano? Oya Mbayaga ntabwo yantuka hano. Ndabizi ntabwo yantuka. Ndabizi ntabwo yantuka. Kubera ko turazwishingana byinshi mu Burundi ntabwo yantuka. Kandi je Mbayaga namwubaha. Mugabo agiye gusigura ngo ibyo mu Rwanda nabirekera abanyarwanda. Ico conyine nabirekera abanyarwanda. So hano nabivuze kwibwirizwa shingiro rya 44 ryahinduwe muri 2018 haravuga ngo nta muntu n'umwe ashobora kwakwa ubwene gihugu canke ububasha bwo kubuhindura. So izi mbwambwa zitiza amashuri zimbwira ngo nakubwene gihugu nkande bwo Burundi. So gena mu vyisomere nababwiye mugere kwibwirizwa shingiro ryo Burundi, mugende kuri Google mwandike muti ibwirizwa shingiro ryo Burundi ryahinduwe muri 2018 ingingo ya 34. Nta muntu n'umwe ashobora kwakwa ubwene gihugu canke ububasha bwo kubuhindura. Isibwirizwa shingiro ryo Burundi. So mwemwe mwabicucu mwe muzamubwira ngo kwiye kwakwa ubwene gihugu bw'u Burundi. Ni cyaha nakoze cyatumwa nakubwene gihugu bw'u Burundi. Hari cyandiko ndavuga ndiko mu Rwanda by'amazuru mushira imbere. By'amategeko ndabizi cyane murakoze. By'amategeko ndabizi je mvuga ibintu nabanje gusoma itegeko. Ntabwo mfa kuvuga ikintu nabaza kugisoma mu itegeko. Byinshi marabizi ku mutwe. Bari bavuga nta nubwo basoma na amategeko bapfa gutarariza gusa. Okay. Murakoze. Imbonera kuri z'abarundi z'abasevya zitwara nk'imbobo. Okay, Imana baho mu gicaro ndahejeje turaza gusubira hanyuma maybe. Yakeka ko za gusubira ejo mu gatondo.